wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu, wastahili, wastahili wewe. Ongeza sauti, wastahili, wastahili wewe. Ongeza tena sauti, Bwana kupokea, utukufu. Wow. This is holy ground. Iki ni kibanza cejejwe. The presence of the Lord is in this place. Kandi Imana iri hano muri iki kibanza. Raise your hand if you are here for the very first time today. Umuntu ari hakiza muri iki gikorane bubaye bwa mbere aza hano aduza ukuboko. Wow. We say in Kiswahili, karibuni sana. Mu Kirundi tuvuga ngo kaze cyane. Raise your hand if you have been here every day of the crusade. Abantu nabo twabanye muri iki gikorane imisi yose kuva ku munsi wa mbere muduza amaboko. Wow. Asante sana sana sana. Turabashimiye cyane cyane kandi cyane. Wow. Let's hear from the word of the Lord. Reka noneho rero twumve ijambo ry'Imana. Dusoma mu cete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto igice cya kabiri ku murongo w'icenda. Ariko nk'uko handitswe ngo iby'ijisho ritigeze kubona n'iby'ugutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu byose Imana yabiteguriye abayikunda. Amen. Eye has not seen, ikintu amaso atigeze kubona, nor ear has heard, cyangwa amatwi ngo yumve,
what has or nor has entered into the heart of men, ikitigeze kuduga mu mutima w'umwana w'umuntu, what God has prepared icyo Imana yaragiteguye for those who love him. Igitegurira abayikunda. Bujumbura, Ewe Bujumbura, do you love Jesus? mbega murakunda Yesu? Amen. Amen. May I tell you a story? Reka ndabatera inkuru. Yes? Murankunde ndabatera inkuru. A long time ago, haraheze igihe kirekire, there was a large ship that was sailing to the new land. hariho ubwato bunini bwariko bugenda bugana ahantu ku musozi. And there was a man, a young man. Harimwo rero umuntu, umusore. He wanted so desperately to travel to the new land. Kandi yari yifuje rwose ko yogira urwo rugendo rumujana muri ako karere kuri uwo musozi. But the ticket for that ship was very expensive. Ariko ingorane y'urwo rugendo nuko itike yo kugendera muri ubwo bwato yari izimvye cyane. And this man had no money. Kandi uwo muntu akaba nta mahera agira. So he began to work very hard. Acatangura rero gukora cyane. He saved his money. Aziganya amafaranga yiwe. He worked many jobs. Yararondeye ubuzi butandukanye. He ate very little food. Yaririnda no gufungura. Yafungura bike kugira aziganya amafaranga. So he could save as much money as possible. Kugira ngo arabe ko yoziganya amafaranga menshi ashoboka. He sold all of his possessions. Ashika nahagurisha ivyo yaratunze vyose. And he lived this way day after day after day. Ubwo buzima bubamwo ku munsi. All he could think about was reaching the new land. Ikintu cyonyene yarafise mu mutwe kwari ukuntu azoshika aho hantu. Finally, amaherezo, he had accumulated enough money yari yamaze kwegeranya amafaranga akwiye to purchase one ticket to the new land. Amafaranga yo kugura itike imwe imushikana aho hantu hashasha muri ico gihugu gishasha. He was so excited. Yaranezerewe cyane. He could not believe that he was going to have the opportunity to travel to the new land. Ntiyashobora kwiyumvisha ingene aronsa amahirwe yo kugira urugendo rumushikana muri ico gihugu gishasha. When it became time for the journey, hanyuma igihe rero cyo gufata urugendo kigeze, he realized that he had another problem. Acabona ko afise iyindi ngorane. He only had enough money for the ticket on the ship. Yari afise amafaranga yo kuriha gusa iyo tike kuri ubwo bwato. But he did not have enough money to purchase the meals on the ship. Ariko nta mahera yari afise yo kugura ibifungurwa barira muri ubwo bwato. So he gathered together some biscuits and crackers. Rero acaragerageza kwegeranya udutsima, ariko avuga amabiswi ariko reka mvuga udutsima. He put them in his suitcase. Arabishira mu ishakoshi mu ivalize. And he boarded the ship. Hanyuma aragenda arinjira muri bwa bwato. Now on this ship was a beautiful dining hall. Kandi kuri ubwo bwato hariho icyumba cyiza cyateguriwe abafungura. It was filled with all kinds of delicious food. Kandi muri icyo cyumba cyo gufunguriramwo hari ibyo kurya byinshi bitandukanye kandi biryoshe. And every day, kandi ku munsi 3 times per day, inshuro zitatu ku munsi, all of the passengers would go to the dining hall. Abantu bose izo ngenzi ziri mu bwato zasabwa kuja muri icyo cyumba cyo gufunguriramo. And they ate all the food that they wanted from this dining hall. Bakaba baremerewe gufungura ivyo kurya byose bagomba muri icyo cyumba cyo gufunguriramo. But every day when they went to the dining hall, ariko iminsi yose igihe bagenda muri icyo cyumba, this man went to his room, wewe wa musore yacagenda mu cyumba iwe, opened his suitcase, akugurura ivarizi yiwe, ate a few biscuits. akacarya utubiswi
yatekeye. He did this 3 times per day. Ivyo vyose akabikora izo nshuro zitatu ku munsi. Day after day. Umunsi ugahanahana n'uwundi. It was a long safari. Kandi urwo rugendo rwari rurerure. When they came toward the end of the journey, hanyuma rero bageze ku nsozero y'urwo rugendo, one of the other passengers asked this man a question. Abandi bose bari bafatanye urugendo n'uwo muntu baramubaza ikibazo. He said, "Please tell me, aramubwira ati ntabarumbarire, when we go to the dining hall to eat every day, twebwe igihe tugiye hariya mu cyumba cyo gufunguriramo iminsi yose, why do you go to your room? Ni kubera iki wewe ucuhitamo kuja mu cyumba? Why don't you join us in the dining hall?" Kubera kutaza ngo wifatanye natwe muri icyo cyumba cyo gufunguriramo. And this man said to him, uwo musore arabwira uwo muntu, "You see, it's very simple. aravuga ati biroroshe gutahura impamvu. I only had enough money to purchase 1 ticket to the new land. Jewe amahera nari mfise yarayo kugura itike gusa inshikana muri kiriya gihugu. I did not have enough money for the meals. Ariko sinaronse amafaranga yotuma mfungura." And the other passenger said to him, Hanyuma wa wundi muntu aramubwira ati, "My friend, mugenzi, Rafiki yangu, mugenzi wanje, didn't you know that the meals were included in the price of the ticket?" mbega burya hose ntiwamenye ko ivyo kurya biba vyarishwe muri iyo tike nyene? All of those days and weeks, iyo misi yose yamaze muri iryo yinga, he could have been eating the delicious food in the dining hall. ntiyigeze agenda ngo afungure ivyo vyo kurya biryoshe muri icyo cyumba cyo gufungura. And he did not know that the meals were included in the price of the ticket. Kandi ntiyigeze amenya ko igiciro c'ivyo kurya kiri mu giciro c'itike yarishe. My friends, Bagenzi banje, let me tell you another story reka ndababwira iyindi nkuru. about a man named Jesus Christ. Hari undi muntu yitwa Yesu Kristo. He left heaven and he came to earth. Yavuye mu ijuru aza hano ku isi. He lived a perfect, sinless life. Yavuye mu bugingo buzira icyaha, ubugingo bw'ubwiza, aza hano ku isi. The Bible says that he carried your sins and mine with him to the cross of Calvary. Bibiri itubwira ngo yikoreye ibyaha byawe n'ibyaha byanje abitwara ku musaraba w'i Karuvali. He suffered and he bled and he died. Arababazwa, yemera ko amaraso yiwe aseseka, amaherezo arapfa. But on the 3rd day, Ariko ku munsi ugira gatatu, he rose from the grave azuka ava mu mva. and he purchased a ticket for you. Hallelujah. Acagura itike kuri ku bwawe. He purchased a ticket for you, Bujumbura. Yarakuguriye itike yewe Bujumbura. Would you like to know what is on your ticket? Mbega uragomba kumenya ingene iyo tike yawe yayironse? Would you like to know? Muragomba kubimenya. You see, the psalmist said, Murabona ko uwanditse Zaburi avuga ngo, "You prepare a table for me nguntegurira ameza in the presence of my enemies." imbere y'abansi banje. It's a picture of a banquet table Ni ishusho y'imeza itegurirwa ivyo kurya. with every food that you desire to eat. Hariho ivyo kurya vyose vyiza wo kwifuza And gufungura. where is that table? Mbega iyo meza iri hehe? In the presence of your enemies. Imbere y'abansi bawe. In other words, Mu yandi majambo, whenever you need it, ikintu cyose wokenera, God's provision is available for you. Imana iza yarategekanije ico kintu kandi kirahari ku bwawe. And what is on that table? Kandi ikintu cyose kiri kuri iyo meza, Everything I need. ikintu cyose nkeneye, It's on my ticket.
kurihwa mu itike. Hallelujah. Amen. Bujumbura. Yewe Bujumbura. Turn to your neighbor Gira uwo muntu ari iruhande yawe. and say, neighbor, Umubwira uti uzi n'amakuru ga mugenzi. it's on my ticket. Byose biri mu itike yanje. Hallelujah. The Bible says Bibiliya ivuga ngo that his divine power ubushobozi bwiwe bw'ubumana bwiwe has given us all things bwaduhaye ibintu byose that pertain to life and godliness. kugira ngo dushike mu bugingo kandi dufise ishusho y'Imana. Jesus said, Yesu yavuze ngo anyone who forsakes anything for my sake or the sake of the gospel, umuntu wese azogira icyo aretse, azogira icyo ahevye ku bwanje cyangwa ku bw'ubwami bwanje. he said that person Yavuze ngo uyo muntu will receive 100-fold ngo azobironka, azobishumbushwa inshuro 100 now in this life muri iki gihe hano ku isi, and in the life to come, hanyuma no mu bugingo buzoza eternal life. aca ahabwa ubugingo budashira. Can you say amen, Bujumbura? Ati amen yewe Bujumbura. I want to share with you very quickly today Uno munsi mfise icyo ngomba kubabwira mu buryo bunyarutse. what is on the ticket that Jesus purchased for every one of you. Ndababwire ikintu kiri mu itike Yesu yarihiye umwe wese muri mwebwe. The Bible says that righteousness is on your ticket. Bibiliya iremeza ko ukugororoka kuri muri iyo tike. The Bible says Bibiliya irongera ikavuga iti that Jesus Christ, yuko Yesu Kristo the one who knew no sin, utigeze akora icyaha, he became sin for us, yahindutse icyaha ku bwacu, that we might become the righteousness of God in him. kugira ngo natwe duhinduke ukugororoka kw'Imana muri we. Hallelujah. Amen. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo if any man is in Christ, ngo umuntu wese ari muri Kristo Yesu he is a new creation. ahinduka icyaremwe gishasha. All things have passed away. Ibya kera byose bikugwaho. Behold, Eheraba all things become new. byose bihinduka bishasha. If you believe that, Bujumbura, put your hands together and give Ewe God Bujumbura praise. nimba uvyizera duza amaboko dushima Imana. Hallelujah. Hallelujah. Peace Amahoro. is on your ticket. Amahoro ari mu itike yawe. Amahoro, Amahoro. Malembe, Amani, Amahoro. Shalom. Shalom. It's on your ticket. Ayo mahoro azari muri iyo tike Yesu yaguhaye. Jesus said, Yesu yavuze ngo my peace I give to you, ndabahaye amahoro yanje, not as the world gives do I give to you. kandi sindabahaye amahoro nk'uko ab'isi bayatanga. Jesus offers you a new peace. Yesu aduha amahoro y'uburyo bushasha. A peace whose source is not found in this world, Amahoro isoko yayo udashaka kuyisanga muri iyi si, but whose source is in God. ariko isoko yayo mahoro iri mu Mana. That's good news, Bujumbura. Yo ni nkuru nziza yewe Bujumbura. Amen. Amen. The world did not give me this peace, Isi ntiyashoboye kumpa ayo mahoro, and the world cannot take it away from me. kandi isi ntishobora kunkuramwo ayo mahoro. My help comes from God, Ivyizigiro vyanje vyavuye ku Mana, the maker of heaven and earth. ya Mana umuremyi w'ijuru n'isi. Turn to your neighbor Hindukira ubarire uwo muntu ari iruhande and yawe, say, neighbor, umubwire uti mugenzi, peace is on your ticket. amahoro azari mu itike Yesu yaguhaye. Joy is on your ticket. Umunezero uri muri iyo tike. Furaha. Umunezero, furaha. Yes, Kiswahili language, yeah.
Joy. Umunezero. The Bible says, Bibiri ivuga ngo in his presence ngo mu kubaho kwayo is fullness of joy. ngo aho Imana iri huzuye umunezero. And at your right hand are pleasures forevermore. Duza ukuboko kwawe kw'iburyo usubire ushima Imana kubw'ivyo. Amen. Amen. That's what I love about Christian gatherings. Ico nico nkundira gukoranira hamwe kw'abakristo. We have a joy Turafise umunezero that this world knows nothing about. kandi umunezero abisi badashaka kumenya na gatoya. That's why we get together and we clap and we dance and we shout. Nico gituma iyo turi hamwe turaririmba tugatamba tukaduza ijwi tugakoma amashi. I do not know about you, Murazi mwebwe sindabazi cyane, but when Upendo Nkone begins to lead us in worship, ariko igihe Upendo Nkone yatangura kuturongora mu gutazira Imana and we sing those songs together, hanyuma nkabona turiko turirimba twese iyo ndirimbo, I want to jump and shout. nabonye nyene nosimba I nkaduza want to ijwi dance. nkumva no tamba. It's very difficult for me Jewe ubundi birangora to not express my worship in movement. birangora kutagaragaza umunezero wanje ninyiganza ntambira Imana. When the Spirit of the Lord comes upon my life, Iyo impemu y'Imana ishitse mu bugingo bwanje, I want to dance like David danced. numva no tamba nka Dawidi. Can you say amen, Bujumbura? Mbega abanyabujumbura mwovuga amen. The Christian life is flavored by joy. Ubundi ubugingo rukristo bwabwirizwa kurangwa n'umunezero. While I'm here in Bujumbura, Mu gihe rero ndi ngahi Bujumbura, would you like to know the favorite time of day for me? mbega muragomba kumenya umwanya umbera mwiza cyane ku murango ku munsi. Right now. Ni umwanya nk'uyu turimo, n'aka kanya turimo. When I have the opportunity to be with you. Igihe cyose Imana impaye akanya ko kubana namwe. If I could, I would spend all day with you. Numva mengo twokwiriranwa umunsi wose. I love God's people. Ndakunda abantu b'Imana. I love the joy of African people. Ndakunda umunezero w'Abanyafrika. And that joy is on your ticket. Kandi n'uwo munezero nawo Yesu yarawuguze muri iyo tike urimo. Tell your neighbor, joy is on your ticket. Gira uwari iruhande yawe uti n'umunezero uri mu itike Yesu yaguhaye. Hallelujah. Healing is on your ticket. Ugukira indwara navyo biri mu itike yawe. Hallelujah. Amen. The devil cannot put on you Satani ntashobora kuza kuri wewe what Jesus took on his body to the cross. ngo aheze agusubizeko icyo Yesu yatwaye hariya ku musaraba. He has no legal right to put sickness upon your body. Satani nta burenganzira gifise bwo kuza ngo akuremeke indwara mu mubiri wawe. When Jesus died on the cross of Calvary, Igihe Yesu yabambwa ku musaraba w'i Karuvari, when he went into the grave, igihe yamanuka agashika mu mva, he took your sin and your sickness to the grave. yatwaye ivyaha vyawe n'indwara zawe abihamba muri irya mva. And on the third day, Hanyuma ku munsi ugira gatatu he rose from the grave. acarazuka ava mu bapfuye. He defeated sin and death. Kandi muri uko kuzuka kwiwe yatsinze urupfu na kuzimu. And when Jesus rose from the grave, Kandi Yesu amaze kuzuka ava mu mva, he left your sin and your sickness in the grave. biri ivyaha vyawe n'indwara zawe zasigaye muri iriya mva. Can you say amen, Mbega Bujumbura? kuri iryo jambo mwovuga amen Bujumbura. And the Bible says Kandi Bibiri ivuga ngo that the same Spirit that raised Jesus from the dead ngo iyo mpemu nyene yazuye Yesu imukura mu shall bapfuye quicken your mortal
bodies. nawe iyo mpemu izozura umubiri wawe. Hallelujah. Hallelujah. Healing is on your ticket. Nukuvuga ngo gukira indwara biri mu itike Yesu yaguhaye. Jesus took our infirmities Yesu yikoreye ubumuga bwacu. and he bore our sicknesses onto him. Hanyuma yishirako ibyaha byacu n'indwara zacu. And when he was nailed to the cross, Nico cyamubamvye kuri urya musaraba. our sin and our sickness was nailed to the cross there. Igihe yabambwa ibyaha byacu n'indwara zacu nivyo byabambwe kuri urya musaraba. Say, neighbor, Mubwira utewe mugenzi. healing is on my ticket. Gira uwo mugenzi uti no gukira indwara biri mu itike yanje. Blessing is on your ticket. Imigisha n'imihezagiro biri mu itike yawe. The psalmist said, Umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo the Lord is my shepherd. Uhoraho niwe mwungere wanje. I shall not want. Nta kintu na kimwe nzokena. There's no lack Nta kintu nokena in the kingdom of God. mu bwami bw'Imana. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo beloved, I pray that you may prosper ngo bakundwa ndabasengera kugira ngo muhabwe ibikwiye in all things mu bintu byose muzurizwe and be in health, hanyuma muhabwe amagara meza even as your soul prospers. no mu vyizigiro vy'imigambi yanyu. Jesus Christ, the Bible says, Yesu Kristo nk'uko Bibiliya itubwira, he who was rich became poor, we yari umutunzi ariko ashima kwigira umukene ku bwacu, that through his poverty kugira ngo mu bukene bwiwe you might become rich. wewe uhindurwe umutunzi. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo remember the Lord your God, ngo wame wibuka Uhoraho Imana yawe, for it is he who gives you power to get wealth. kuko ari watanga ubushobozi bwo kugubwa neza. Blessing is on your ticket. Imigisha n'imihezagiro biri mu itike yawe. Tell your neighbor, Barira uwari iruhande yawe, blessing is on my ticket. imigisha n'imihezagiro biri mu itike yanje. Hallelujah. Amen. Are you happy, Bujumbura? Abanyabujumbura muranezerewe. Do you know what else is on your ticket? Do you know what else? Mbega muragomba kumenya ibindi biri mu itike yacu. Heaven is on your ticket. Ijuru Yesu yari bahaye mu itike yanyu. Amen. Amen. It never gets old for me. Ico kintu nta na rimwe kigera gitituka muri jewe. You do not have to die and go to hell. Si ngombwa ngo urindire umunsi wo gupfa kugira ubone kuja mu ijuru. Did you know Mbega mwari muzi yuko hell was not made for you? yuko umuriro canke gehinomu bitari vyaremewe wewe. Jesus said Yesu yavuze ngo hell was created gehinomu yaremwe for the devil and his angels. iremegwa Satani n'abamarayika bamufashije kugarariza. Hell was not created for you. Umuriro canke gehinomu ntivyari vyaremewe wewe. You do not have to die and go to a sinner's hell. Wewe rero si ngombwa ngo niwapfa uca ugenda mu kibanza cari cagenewe abanyavyaha. The psalmist said, Uwanditse Zaburi avuga ngo surely goodness and mercy ngo kugubwa neza n'imbabazi shall follow me all the days of my life, bizonyomako imisi yose y'ukubaho kwanje, and I will dwell in the house of the Lord forever. nanje nzokwibera mu nzu y'Imana ibihe bidashira. Amen, Bujumbura. Haleluya, amen Bujumbura. Jesus purchased a ticket for you. Rero Yesu aza yaraguze itike yawe. The Bible calls it the gift of salvation. Bibiliya iyo tike iyita ingabire y'agakiza.
If someone purchases a gift for you, iyo umuntu akuguriye ikintu akakiguha nk'ingabire, when does that gift become yours? mbega iyo ngabire iba gwawe ryari? When you receive it. mu mwanya uyakiriye. When you take possession of it. iyo uyakiriye ukumva ko ari wowe ufite mu kuboko. Amen, Bujumbura. Siko ga yewe Bujumbura. I'm here tonight uyu munsi kuri uyu mugoroba ndi hano with a lot of tickets. ndi hano mfise amatike menshi. Jesus purchased a ticket for everyone here. Yesu azararishe itike ku muntu wese ari ngaha. But that ticket does not become yours ariko iyo tike ntishobora kuba gwawe until you receive that free gift of salvation. kugeza iyo tike uramvuye ukuboko ukayitora iyo tike y'agakiza. The gospel message is very simple. ubutumwa bwiza buroroshe. God is holy Imana ni yera and humankind is sinful. hanyuma umwana w'umuntu ni umunyabyaha. Now we have a problem. rero aho tuca tugira ingorane. The Bible tells us that God cannot change who He is. God cannot change Himself. Imana bibiri tubwira ko yo idahindagurika. He's holy. yoyo irera kandi ihora ari yera. And the Bible tells us that mankind bibiri ikasubira ikatubwira ngo abana b'abantu is so crippled in sin abana b'abantu baragomorewe gukora ibyaha. that there's nothing that we can do to change our condition. bagomorewe gukora ibyaha ku buryo womengo nta kintu twokora ngo tubahindure. But God took the initiative ariko Imana yoyo yaragize ikikora to remedy our condition. kugira ngo itorere umuti ubwo buryo twari tubayeho. He sent His only Son, Jesus Christ, yarungitse umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo to die on the cross of Calvary. kugira ngo apfe urupfu rwo ku musaraba w'i Kalvari. He paid the penalty for your sins and mine. igihano cyari kuba gwawe cyabaye kuri we kubera ibyaha byawe. And He purchased your salvation. gutyo aba akuronkeje agakiza. And all that we can do in response to all that He has done for us rero ikintu cyonyine dusabwa gukora kugira ngo twitabe kandi tumwishyure icyo yakoze are three things. ni ibintu bitatu. We must recognize our sinfulness. dutegerezwa kubanza tukemera ko turi abanyabyaha. The Bible says bibiri ivuga ngo all have sinned and fallen short of the glory of God. bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. So when I humble myself and acknowledge my sinful condition, rero iyo nciye bugufi imbere y'Imana nkemera ko ndi umunyabyaha, I'm simply acknowledging my membership of the human race. mba nemereye Imana nti Mana urazi ko ndi umuntu mu bantu. Once we're willing to recognize our sinfulness, mbega ni kubera iki dukwiye kwemera ko turi abanyabyaha. we are then able to repent of our sin. nuko iyo tumaze kwemera ko turi abanyabyaha tugira n'umutima wo kuvyihana. The word repent simply means to change. kwihana ni ijambo risobanura guhinduka. To change your mind, ugahindura ivyiyumviro, change your direction. ugahindura inzira warimwo. It is to change your lifestyle. ni ukuvuga uhindura uburyo ubayeho. To turn from a life of sin ugahindukira ukava mu bugingo bw'ikinyabyaha and turn to Jesus Christ for the forgiveness of your sins hanyuma ugahindukirira Yesu kugira ngo aguhe imbabazi ku byaha byawe and the salvation of your soul. hanyuma umutima wawe wakira agakiza. And all that is left to do ikindi nacyo kiba gisigaye gukora is receive. ni ukwakira. Pokea. Pokea. Receive the free gift of salvation. akira iyo ngabire y'agakiza itangwa ku buntu. It is to commit our hearts to Him by faith. ni ukuvuga ngo ushikirize umutima wawe Imana mu kwizera. The Bible says, bibiri ivuga ngo if you confess with your mouth ngo niwaturisha akanwa kawe the Lord Jesus yuko Yesu ari umwami and believe in your heart
ukizeresha umutima wawe that God raised him from the dead, ko Imana yamuzuye imukura mu bapfuye, you will be saved. uzokizwa. Bujumbura, you've been so good to me tonight. Oh, yewe Bujumbura, ndakunezererewe cyane uyu munsi. In recognition of this holy moment, kandi kugira ngo twemeze uyu mwanya wejejwe, I ask everyone to stand to your feet. nagira ndabasabe muhaguruke mwese aho muri. As you stand to your feet, mukanya rero mwahagurutse aho mwari mwicaye, please bow your head and close your eyes. rero ndagusaba uce bugufi unamike umutwe wawe uhumirize. This is a sacred moment. Aha ni umwanya w'ibanga rikomeye cyane. And I do not want you to be distracted by anything or anyone around you. kandi sinifuza ko hari ikintu na kimwe cyangwa umuntu n'umwe yo gusamaza. With every head bowed and every eye closed, mu mwanya rero tumaze kunamika imitwe yacu tugahumiriza, Jesus is standing here right now Yesu ari hano, ahagaze hano muri aka kanya, with his arms stretched open wide. kandi ari hano yuguruye ibiganza n'amaboko yiwe, And he's holding a ticket kandi mu maboko yiwe harimo itike, for everyone who can hear my voice. itike kuri uwo wese ashobora kumvira ijwi ryanje. So please allow me to ask you this important question. kandi unkundire ndakubaza iki kibazo kimwe. If you died tonight, mbega ubu iminsi yawe yo kubaho yorangira uno munsi, do you know for sure ubwo urazi neza that you would spend eternity with Jesus in heaven? yuko wocuja kubana na Yesu mu ijuru ibihe bidashira? I did not ask you if you attend church. Wumve neza, sindiko ndakubaza nimba uri umuntu wo mu ishengero kanaka. I did not ask you if you come from a Christian home. sindiko ndanakubaza yuko baba bavukiye mu muryango w'abakristo. No church can save you, kuko nta shengero rishobora kugukiza, because no church died for you. kukaba nkako nta shengero ryagupfiriye. I'm interested in your one honest answer nkeneye inyishu imwe gusa ivuye ku mutima wawe to this one honest question. kuri iki kibazo gitomoye neza cyane. If you died tonight, mbega urupfu rwo gushikira uyu munsi, do you know for sure ubwo urazi neza udakekeranya that you would spend eternity with Jesus in heaven? yuko ucuja kubana na Yesu mu ijuru ibihe bidashira? If your answer to my question mu gihe rero inyishu yawe kuri iki kibazo is anything other than a resounding yes, nimba atari ego uvugana ubushizi bw'amanga, if you have any doubt in your heart ugasanga mu mutima wawe hariyo gukekeranya about where you would spend eternity, ukaba uri kurakekeranya ahantu woja kubaho ibihe wherever bidashira, you are on these grounds, aho wowe uri hose muri iki kibuga, if you can hear my voice, mu gihe wowe uri kurumvira ijwi ryanje, I want you to raise your hand in the air right now. mu gihe rero wowe uri muri iyo nkeka, duza ukuboko aho uri hose, And I'm going to pray for you. hanyuma meze ndagusengere. If you have any doubt in your heart mu gihe mu mutima wawe hoba harimo gukekeranya, about where you will spend eternity, ukekeranya utazi neza aho woja kuba ibihe bidashira, raise your hand and raise it high. duza amaboko, ukuboko kwawe. I see many hands. mbona amaboko menshi yaduze. In just one moment, mu kanya gato I'm going to give you the opportunity ngira ndaguhe amahirwe to come and receive your ticket from Jesus' hand. kugira ngo wegeruze wakire ya tike yawe iri mu biganza vya Kristo. If you're far away, naho uri hariya kure, I would start coming now. ndaza kukubona uri kuraza. Don't wait. ntimutebe rero. On the count of 3, ninaharura gushika kuri everyone with your hand raised in the air, abo bose mwamanitse amaboko, join me here at this place of prayer. cemuza munsange ngaha
muri iki kibanza cyateguwe. Jesus said, Yesu yavuze ngo, if you will confess me before man, ngo niwanyatura ukanyemanga imbere y'abantu, I'll confess you before my Father in heaven. kwemanga imbere ya data mu ijuru. Are you ready, Bujumbura? Mbega Bujumbura muriteguye? 1, Rimwe, 2, kabiri, 3. gatatu. Come quickly. Nimuze munyarutse, Step out and come now. nimubanguke muze. Tonight is your night. Uyu mugoroba n'umugoroba wawe. Come quickly. Nimuze, nimubanguke, nimunyaruke. Don't let anything stand in your way. Ntihagire ikintu na kimwe wemerera ko kikuzibira. Receive your ticket tonight. Nimuze mwiyakirire itike yanyu uyu munsi. Ulikufa msalabani, Hallelujah. niokolewe, wastahili, Bwana, wastahili. Come now. I'm so proud of every one of you who have come forward and responded to this call. Ndanezerewe cyane mu mutima kubona mwese mwitavye uyu muhamagaro wo kuza kwegera. Many of you, benshi muri mwebwe, I was just like you. Nanje nari meze nkuko kwanyu. Lost in sin. Nari narapfuye nishwe n'ivyaha. With no meaning in my life. Ubuzima bwanje butakigira agaciro namba.
And Jesus changed everything for me. hanyuma Yesu araza ahindura ibintu byose. And He's going to do that for you tonight. Kandi icyo nicyo nawe agiye kugukorera kuri uyu muhingamo. Amen. I want everyone to lift your hands before the Lord Rero ndabasabe tuduze amaboko imbere y'Imana yacu. and repeat this prayer out loud after me. Hanyuma muze gusubiramo iri sengesho n'ijwi ryumvikana. Heavenly Father, Data wo mu ijuru, I admit that I have sinned. ndemera ko nakoze ibyaha. I believe Jesus died for my sin. Kandi nizera ko Yesu yapfuye azira ibyaha byanje. And He rose from the grave Kandi yazutse ava mu bapfuye to give me victory kugira ngo ampe intsinzi. over sin and death. Intsinzi ku cyaha no ku rupfu. I confess my sinfulness. Ndatuye ko ndonsa imbabazi. I repent and turn away from my sin. Ndihanye kugira mpindukire mve mu byaha. Please forgive me of my sin. Mwami ndakwinginze uharire ibyaha byanje. Come into my life Ingo ufate ikibanza mu bugingo bwanje. and make me a new person. Hanyuma umpindure icyaremwe gisha. From this day forward, Guhera uyu munsi kugeza ibihe bidashira. I confess you as my Savior, Ndatuye kuri umukiza wanje. and I follow you as my Lord. Kandi ngomba kugukurikira nk'umwami wanje. In the name of Jesus, I pray. Ndabisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Today is the first day of the best days of your life. Kuri wewe rero uyu munsi ukubereye umunsi wa mbere w'iminsi myinshi myiza mu bugingo bwawe. Amen. Amen. If you prayed that prayer together with me, Nimba iri sengesho warisenze turi kumwe dukurikirana, listen to what I'm about to say. wumvirize ikintu ngiye kukubarira. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo whoever calls upon the name of the Lord umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho will be saved. azokizwa. I have 3 questions for you. Rero mfise ibibazo bitatu ngomba kubabaza. Number 1, Ikibazo cya mbere, did you call upon the name of the Lord? mbega aha hantu mwambaje izina ry'Uhoraho? Amen. Amen. When you prayed that prayer with me, you called upon the name of the Lord. Igihe mwasubiramo rirya sengesho twariko duhamagara izina ry'Uhoraho. Question number 2, Ikibazo kigira kabiri, does God lie? mbega none Imana yobibesha? The Bible says God is not a man that he should lie. Bibiliya ivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe. Question number 3, Ikibazo cya gatatu, are you saved? mbega mwakijijwe? Amen. Amen. You called upon the name of the Lord. Icyambere mwambaje izina ry'Uhoraho Imana. And God does not lie. Kandi Imana nayo akaba ari Imana itabesha. So as a minister of the gospel of Jesus Christ, Rero nk'umukozi w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, and with the authority of God's holy word, no mu bushobozi mpabwa n'ijambo ry'Imana I ryera, tell you that you are saved. ndababwira ngo murakijijwe. You're born again. Mwavutse ubwa kabiri. Your sins are forgiven. Ibyaha byanyu byababariwe. And you're on your way to heaven Kandi kibanza mu ijuru because you have mwagiteguwe. Jesus in your heart. Ko mwakiriye Yesu mu mitima yanyu. Hallelujah. Amen. Bujumbura. Yewe Bujumbura. Jesus said,
Yesu yavuze ngo all of heaven rejoices over one lost sinner coming home. ngo ijuru riranezerwa cyane iyo hagize umuntu umwe umunyabyaha yihana. That means there's a party going on in heaven right now. Ndagomba kubamenyesha ko mu ijuru muri aka kanya bari mu munsi mukuru. In honor of everyone who prayed that prayer together with me. Umunsi mukuru kubwira isengesho mumaze gusenga ryo kwakira Yesu. So on the count of 3, rero ninaharura gushika kuri gatatu, let's lift up our voices muce muduza ijwi and join with the angels in heaven mwifatanye n'abamarayika bo mu ijuru and give God praise hanyuma muhishimwe Imana for the great thing He has done. kubw'iki gitangaza imaze kudukorera. Will you do that with me? Muriteguye kubikora? Are you ready? Muriteguye? 1, Rimwe, 2, kabiri, 3. gatatu. Hallelujah! These many evangelists that are here all around us, Abo bavuga butumwa rero bari ngaha bazungurutse iki kibanza they want to put one of these booklets in your hand. baza kubaha umwe wese agenda atoye akagatabo mubona. If you've already received one of these booklets, ariko kubari mwaraje nimba kagatabo mwari mwaragatoye, please do not take another. vyukuri nimurondere gutora ka kabiri, mureke abataragatora bari bo bagatora. We want to make sure that we have enough for everyone. Kuko dushaka kumenya neza ko dufite udutabo dukwiye kubazoza baraza kwihana bose. And we have 3 more nights of this crusade. Kandi turacyafise imigoroba itatu imbere yuko turangiza iki gikora. But we want to put these books in your hands. Mugabo turagomba ngo akagatabo utari bwa akaronke. Tell them to stop. Tell them to stop. Nimutangure mu bahutwo dutabo abajejwe kubikora. Asubiri kwanza. Wait for. Just wait. There is something to be announced, I think. Yes, please. Wasubiri kuwapa. Just never mind. Hey, if you're going to get one of these books tonight, Rero kurabo bagiye gutora akagatabo uyu munsi, please read it tonight. ndagusabe niwagatora uze kurara ugasomye. Will you read these books tonight? Mbega muriteguye kugasoma kuri mugoroba? Amen. Amen. Thank you. Murakoze cyane. Hagira ugatora. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, Baba hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba, Baba hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Wewe ndiwe Mungu wetu, tena ni Baba yetu, Baba. Hanyuma hariho abantu bashasha mwaje bamwe bafise ibigirwamana muhira none bakijijwe. Ntimuzobigumane, muzobizanira abakozi b'Imana babiturire kugira ngo mubohoke neza mwidegembye. Ntimusubire kugendana ibiheko kandi umwami yamaze kubabohora.
reka turekere umusigozi wacu iki gikorwa kuko ni gikorwa gikomeye. I want to take this opportunity to greet our online audience. Ndamutse abariko batukurikiranira ku rubuga ngurukanamakuru. Those of you who have been watching this crusade online, mwebwe muriko mukurikirana iki gikorane ku rubuga ngurukanamakuru from across Africa and around the world. Haba mu bihugu vya Afrika canke hirya no hino ku isi. Many of you have prayed that prayer of salvation with me. Benshi mu gihe twariko dusengera isengesho ryo kwakira agakiza namwe mwarisubiyemwo. I know that because I've received all of the notifications from those of you who have visited our website. Ndazi ndamaze kubona ivyanditswe n'abasomye ibiri kuri urwo rubuga rwacu. If you prayed that prayer of salvation with me today, mu gihe nawe woba wasenze rirya sengesho mu gihe ryariko risubirwamwo, I invite you to visit our website at revivalnow.com. No gusaba ko usura ukagenda ku rubuga rwacu revivalnow.com. You'll find a big red button on the front page of the website. Aho ushikira hambere uraza gusanga hepfo ahantu bagusaba gufyonda. It says, I just got saved. Wewe usabwa kwandika ko gusa ngo niho ngikizwa. I invite you to click that button. No gusaba rero ko wogenda ugafyonda aho hantu. And if you'll leave your contact information with us, kandi ndi wasiga contact yawe ituma dushobora kugushikira mu kukwandikira, we will send you an electronic copy of this booklet that we gave tonight. Akagatabo tumaze guha abari hano nawe tuzoka kurungikira mu buryo electronic. So go to revivalnow.com. Genda kuri revivalnow.com. Click the red button that says I just got saved. Ufyonde kuri kariya ka button ka rouge nguko nababwiye. And follow the prompts from there. Hanyuma ucukurikira uko bakubwira ugenda ubigenza. Muwa awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Amen. Amen. We want to take this opportunity Tugomba gufata kakanya rero to allow anyone who desires to receive prayer tonight kuri abo bantu bafise imitwaro bifuza ko twabafasha gusengera. I invite you to stand and join me here so that I can pray for you. No basaba ko muhagurukaho muri mutera intambuko muze hano kugira ngo mubone gusengerwa. If you have a need in your life for healing, waba umutwaro w'indwara umuntu agomba gukira, it would be my honor to pray for you. Nziza kuba ari iteka kuri jewe kugusengera ngo Imana igukize. Wa mbinguni hakuna kama wewe Baba, wa mbinguni hakuna kama wewe Baba, wa mbinguni Baba, hakuna kama wewe Baba, wa mbinguni Baba, hakuna. Yeah, Baba.
Imana ishimwe. As I pray for you tonight, Mu gihe rero ngiye kubasengera kuri uyu mugoroba, remember two things. mugume mwibuka ibintu bibiri. God is not moved by your needs. Imana ntihungabanishwa n'ubukene bwawe canke ibindi byose wowe ukeneye. He's moved by your faith. Ikiyihagurutsa ni ukwizera kwawe. Jesus said, according to your faith, Na Yesu yabarira abantu ngo bijanye n'ukwizera kwawe, let it be unto you. ivyo wizeye nibikubera uko nyene. Amen. Number two, Ikigira kabiri, do not attach your faith to me. ukwizera kwanyu ntimugushire kuri jewe, Attach your faith to God's word. ariko ukwizera mugushinge mu ijambo ry'Imana. He is the same yesterday, today, and forever. Uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azohora ibihe bidashira. Amen. 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 And if God's word works in America, Kandi nimba ijambo ry'Imana rikorera muri Amerika, it has to work in Burundi. ni ngombwa ni Burundi rigira ububasha. God does not change his mind. Imana ntihindura ivyiyumviro vyayo. All his promises for you Amasezerano yayo yose kuri wewe are yes and amen. ni egome na amen. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Give me some music. Thank you, Jesus. Hallelujah. Whatever your need is, if you have a need in your body, Inkenerwa yawe yose yaba ari n'indwara iri mu mubiri, maybe it's a headache, birashoboka ko ari umutwe wamumeneka, a heart condition, birashoboka ko umutima wawe woba utera nabi, if you have paralysis in some side of your body, cyangwa ukumva nyene hariho ibice by'umubiri bisa n'ibidakora neza, if you have a financial need, birashoboka ko ari n'ubukene bugutumye umererwa nabi. for you men, by faith, you could just put your hand over your wallet. Wewe nimba ari ubukene bw'amafaranga cyangwa ubukene, mu kwizera shira ukuboko mu mufuko wawe. Wherever there's a problem in your body, by faith, place your hand on that place of your Aho body. hose umutwaro wawe uri ku mubiri wawe bari bushira ikiganza. If it's hearing, place your hand on your ear. Nimba ari ingorane yo kutumva, shira ikiganza ku gutwi. Whatever it is. Ahariho hose hari ingorane, hari umutwaro. Amen. By faith, Mu kwizera place your hand on that part of your body. shira ikiganza cawe aho nyene hari umutwaro. Hallelujah. Haleluya. Reshondala roboso. Kamindala bashike. Nebogo hondola robosiete. Sinkomo bobondolo robosa. Roshandala raborokobose. Masinda la bashaka hatodo roboso. Roko hondola robosiete. Mikayana mashahanda la basioko. Rikayana mobondo la robose. Zukila ma. Katalaba rohoya masaba. Kalata shakaba. Onda la basike. Nenda la robosiako. Resha baba bagahata la robosiete. Unda la basieke. Sukale rasha sudama. Sudamasama babato. Kenda la robosiete. Hikola robose. Roshalikate roshana mama bobosa. Lo kundala robosie kamabinde. Kindola robosiota la bashe. Kandala rabasieke babikindola roboso. Kindala rabasieke mebiginda la basi. Hundrabo mondolo roboso. Manvrobo hundro roboso. Manvrista babanda la rabasieke. Kalike di etele babogondo la robosioto. Kalababasha handa la rabasieke. Nibogo hondo la robosi anda la rabasa. Hata la rabagata shiko noboso. Kim
Imebebege de shika da basi. Misa babako no hondo lo buka na baki na bese. He bababaka hatala raboso. Hunda la rabasaka. Hitele rebe shiko dolo roboso. Minda la rabasi eke bebebese. Roki utala roboso. Roshoko hodolo robosi ete. Miga rabasa. Hedrosho hodolo robosi ete. Hikala roboso. He shatala rabase. In the name of Jesus. Mwizina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu In the Kristo. name of Jesus. Mwizina rya Yesu. I thank you, Father, Ndagushimiye data. that you anointed Jesus of Nazareth Yuko Yesu wamusize with the amavuta. Holy Ghost and power. Kugira ngo umwambike ubushobozi bw'impemu yera. And he went forth healing all Kandi yaje ngo twese turonke who gukira. were oppressed by the devil. Abari batwajwe igitugu n'umugwanizi. Katala raboso. Hallelujah. I thank you, Father, Ndagushimiye data. that you tell us in your word, Yuko mu ijambo ryawe utubwira. whatever we bind on earth will be bound in Yuko heaven, icyo tuzoboha hano ku isi. and kizoba whatever kiboshwe no mu we ijuru. loose on earth will be loosed in Kandi icyo heaven. tuzobohora hano ku isi kizobohorwa no mu ijuru. In the name of Jesus, Mu izina rya Yesu. I cancel the assignment of the wicked one Mwami ndasambuye ibikorwa byose by'abamugwanizi. over every person's life Ku bugingo bw'umwe wese ari ngaha. within the sound of my voice. Mwami uwo wese ariko yumva ijwi ryanje. I cancel the assignment of the wicked one Mwami ndasanganguye ibikorwa byose by'abamugwanizi. against this city. Mwami ndasambuye ibyo yahagurukije agwanya aba In the bantu. name of Jesus, Mu izina rya Yesu Kristo. I cancel every assignment of the wicked one Ndasambuye nsangangura ibikorwa byose bya wa mubi. over the nation of Burundi. Ku gihugu cy'u Burundi. In the name of Mu Jesus, izina rya Yesu. I break every curse. Mwami ndakujeho umuvumo wose. I sever it by the sword of the Spirit Ndatandukanije umusani mpemu. and the very word of God. Kugira ngo ijambo ry'Imana rigire igikorwa cyaryo. I call for the blood of Jesus Mwami ndahamagaye amaraso ya Yesu. to flow back through your family bloodline and history. Kugira ngo akore igikorwa cyayo mu miryango y'aba bantu no mu bikorwa byabo. To flow back even through the genealogy of this nation. Mwami ayo maraso akora igikorwa cyayo mu bice byose by'iki gihugu cy'u Burundi. And break every curse that's been spoken. Mwami kugira ngo asambure umuvumo wose wavuzwe kuri iki gihugu. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu Kristo. The blood of Jesus Amaraso ya Yesu. separates you Mwami utandukanye. from every family altar. Kugira ngo utandukanye abantu bawe n'ibicaniro by'abadayimoni. And all ancestral religion. Mwami ibikorwa byose biva kuri ba sekuruza bibi bikoreshwa n'abadayimoni. Every altar that has been raised to a false god. Mwami ibicaniro byose byubakiwe imana zitarizo. I break the altar now. Ndabisambuye mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu Kristo. I bind all sickness and disease. Mwami ndafashe mpiri indwara zose n'ubumuga bwose. I break the spirit of poverty Mwami ndasambuye impemu y'ubukene over your family and your home ku miryango yanyu no ku bugingo bwanyu. and over this nation of Burundi. Ndasambuye impemu y'ubukene ku gihugu cy'u In the Burundi. name of Mu Jesus. izina rya Yesu Kristo. I bind all unwholeness. Mwami ndasambuje ikintu cyose kizibira inzugi. I speak to broken bones now, Mwami ndavuga ku magufa yumye and I command you to be healed. kandi ndavuga nti ayo magufa nagira ubugingo. Bones come together. Mwese
twese uko turi hamwe twese receive your healing in the name of Jesus. mwakira ugukira mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. I speak to paralysis in the body. Ndavuga abantu bose imibiri idakora neza. Complications from strokes. Mwami abantu bose ingingo z'imibiri yabo zisa n'izidakora neza. I speak to every crooked way Ndavuga ku bumuga bwose in the nervous system of your body. Mwami mu gice cyose cy'umubiri. And I command it to come into alignment kandi ngategeka icyo gice cy'umubiri ngo gikore neza with the new covenant in Jesus Christ. nk'uko isezerano rishasha rivuga muri Kristo Yesu. In the name of Jesus, mu izina rya Yesu I speak to headaches, ndabwira iyo mitwe imenetse, ulcers and stomach pain, abo bantu baribwa mu nda, reproductive issues. abo bantu bafise ibibazo byo kutabyara, I command it to be healed now. ndavuga ngo gukira ni kubashike ko muri uyu mwanya. In the name of Jesus, I bind all barrenness Mwami ndafashe mpiri impemu y'ubugumba, and I loose fertility in your loins. ndavuga ngo aba bantu nibabyare barondoke mu izina rya In Yesu. the name of Mu Jesus, izina rya Yesu. be fruitful and multiply. Mubeho mufise mugwirijwe muri byose. Blind eyes see now. Mwami amaso yarahumye nabone, Receive your sight. nimwakire ukubona. Deaf ears receive your healing. Yewe ibipfamatwi akira kumva neza. Mute tongues be loosed in the name of Jesus. Indimi zitavuga nizitangure zivuge mu izina rya Yesu. Kwashina la Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu In the Kristo. name of Jesus, Mu izina rya Yesu. I loose healing Ndavuze ugukira into your body mu mibiri yanyu, from the top of your head to the soles of your feet. kuva hariya mu mutwe kugeza ku birenge. I command your body to receive your healing now. Ndavuga ngo imibiri yanyu mwese yakira ugukira kuvuye ku Mana. Release the pain. Kuribwa n'ibihere. Release the inflammation. Mwami ubumuga bw'uburyo bwose nibuhere. Blood be cleansed now. Amaraso ya Yesu abuhagire mwese. In the name of Jesus, Mu izina rya Yesu. I command all sickness and disease Ndategeka indwara zose n'ubumuga bwose to bow to the name of Jesus. kugira ngo zibavemo mu izina rya Yesu. I loose healing. Ndavuze ugukira muri mwese. I loose strength. Ndavuga iby'inkomezi kuri mwese. I loose peace. Ndavuga iby'amahoro kuri mwese. I loose comfort. Ndavuga kugubwa neza kuri mwese. Katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Pokea. Nimwakire. Pokea. Nimwakire. Pokea. Nimwakire. Moto. Umuriro. Moto. Umuriro. Moto. Umuriro. The fire of God Umuriro w'Imana. from the top of your head Ushike kuri mwebwe guhera ku mutwe to the soles of your feet. kugeza ku birenge. In the name of Mu Jesus, izina rya Yesu. be healed. Nimukire. It is done. Muri aka kanya nyene. Amen. Amen. If you could not do something in your body before you came for prayer, Kubasengewe kubw'indwara nimba ari ahantu ikintu utashobora gukora imbere yo gusengerwa, by faith, I want you to do it now. nagomba rero mu kwizera utangure wumve ko cya kintu ushobora kugikora. If you couldn't jump, jump.
nimba utari worohewe mu maguru urashobora gusimba Then raise your arm in the air. Raise nimba your arm. ukuboko kutari kunonokewe kuguduza shira kukuduze wumve ko wakize. Test your vision. Tangura nimba warufise ikibazo cyo kubona nabi, tangura urabe kuri kurabona neza. Hallelujah. Imana ishimwe. Let's just begin to thank God for his healing power. Reka rero dushime Imana ko ubushobozi bwo gukiza bumaze gushika hano. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Turagushimiye mwami Yesu. We receive your healing. Turakiriye gukira kuva iwawe. We receive your grace. Turakiriye ubuntu bwawe. We receive your anointing. Turakiriye amavuta yawe. We receive your blessing. Turakiriye umuhezagiro wawe. We receive your peace. Turakiriye amahoro yawe. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Turagushimiye mwami Yesu. Hallelujah. Amen. I want you to do something for me. Munkundire ndabasaba ikintu mwonkorera. If you felt the healing power of God in your body, nimba mwizera ko ubushobozi bw'Imana bwageze mu mibiri yanyu, if you experienced the touch of God in your life, nimba vy'ukuri mwiyumvise ukuboko kuhoraho kubakoze ko mu bugingo bwanyu, be very honest with me. mubivugisha ukuri ntimushikuze. If God touched you here tonight, I want you to raise your hand so I can nimba see. vy'ukuri umuntu yumva ko ukuboko kw'Imana kwamukijije kwamukoze ko aduza ukuboko, ariko mubikore mukuri. Aha. You see these hands? Murabona ibi biganza bidugijwe? God is here. Ni ikimenyetso cy'uko Imana iri hano. Jesus. Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu Kristo. I loose the healing power of God Ndatuye ugukira kuva ku mwami Imana into this cloth. muri iki gitambara cy'impuzu y'umuntu. I speak to the very fibers and fabric of this cloth. Mwami ndavuga ku bice byose inyuzi zigize iki gitambara. And I commission you Kandi ngategeka mvuga nti to go forth guhera ubu in the healing ministry of Jehovah. hai ugukiza kuva ku mwami Imana Jehova. I commission you Ndakubwira ngo and I release the healing power of God natura ubushobozi bukiza bw'Imana into your fabric. hai bushike ku muntu w'iki gitambara. Go to your intended destination Genda wabubasha ushike aho ubwirizwa kuja, and heal the paralytic. hanyuma ukize uwo muntu amugaye. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo by the stripes that were placed upon Jesus' back, ngo imishisagu yari ya Kristo, we were healed. mu mishisagu yiwe twahawe gukira indwara. And we stand upon that promise Kandi duhagaze muri iryo sezerano ryawe, and we count this healing as done. kandi duharura ko uku gukira kubaye, It is finished. kandi indwara iraheze. The battle is won. Mwami igikorwa ni icyawe. I say to the paralytic now in the spirit, Ndavuga mu buryo bw'impemu kuri uwo muntu amugajwe na pararizi, be healed in the name of ngo Jesus. nukire mu izina rya Yesu. And I pray, Kandi ndasenze thy kingdom come, kugira ngo ubwami bw'Imana buze, thy will be done ibyo ugomba bikoreke on earth ku isi, in this cloth, muri iyi mpuzu y'uyu in muntu. this man's body, Mwami mu mubiri w'uyu muntu yatumye iki gitambara, as it is in heaven. nk'uko biri mu ijuru. In the name of Mu Jesus, izina rya Yesu we Kristo agree in prayer together, turemeranije twese muri iri and sengesho. all of God's people Abantu b'Imana twese say amen. tuvuga tuti